buzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari byinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriye ko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke ntayisangije mu buzima bwakubu canke kahise yo tubera ishuri. Iki ni kiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimuni TV. Je natanguye gufyinisha novuga ko igihe novuga yuko neza neza noba natanguye gukora ku kintu gishobora gucapa, natanguye gukora ku makara no kungwa no ku matafari, ariko muri kanya gato yituronka ko kuja gukina ibindi bintu nko kubumba, gukora utuduga nyene nuko gucapa, wasanga nyene ariho nyene mbonekera nk'umuhanga kandi byaba ari ku rugero nyene rudasanzwe, ku buryo nyene wasanga abandi banyeshuri bariko barantangarira canke abo abandi bana twaba turiko turakinana. Hari igicapo naciye ncapa c'ukuboko k'umuntu ariko aranitabi nyene, umuntu nyene afise itabi gutya. Turi kumwe n'umusore adasanzwe, umusore yamenye yuko afise impano yo gucapa. Afise rero izina bamumenyere ko hano mu gisagara ca Bujumbura. Mbega yitwa gute? Nitwa Ndayishima Hervé, niyo mazina naho n'abavyeyi, ariko nzwi kw'izina rya Ishkaramu. Ndayishima Hervé. Hervé asanzwe avuka. Ndayishima Hervé. Ndayishima asanzwe avuka hehe? Aho navukiye ni mu Buyenzi Bujumbura. Mugabo maze kwiza imyaka 3 ahantu mvuga ko nabaye umwanya munini ni Ibubanza. Muri komine Bubanza nyene. Ni Bujumbura nyene, komine ya Bubanza. Amashuri atangura mato wayize hehe? Amashuri atangura nayize kuri École Primaire Bubanza 2. Amashuri yegukira Ecclesia Catholique. Niho natanguriye wa mbere, ndahiga kugera mu wa gatatu. Nza gusubira i Bujumbura shikira kuri ishuri ryitwa École Primaire Bassin 2 riri mu Buyenzi, baca bahabona ahantu impande yo kuri foyer. Aho hari ryari nibo vyibuka? Aho hari natanguye amashuri muri 2004. Hanyuma primaire nibaza ko nagiye kwimara 2010. Uhereza aho nyene kuri base ya kabiri? Ego, kuri base ya kabiri nahereje. Hanyuma ndabandanya amashuri yisumbuye, ndungitswe mu mashuri y'uburaro, nari nanose amanota ya lycée. Mu mashuri y'uburaro aho nagiye kwiga mu Ruyigi, ndahiga umwaka umwe, mugabo sinagize amahirwe yo kumenya. Nari niga ahantu hitwa mu Rusengo, ndavayo nza kwiga i Bubanza hamwe natangurira. Mugabo ngiye nyene mu ishuri ry'uburaro ari ryo lycée Bubanza, rirandera gushika mu mwaka w'10 gihari. Ndagenda kwiga École d'Art muri cycle supérieur Igitega. Aho hari mu mwaka wa gihari? École d'Art Igitega nagiye kuhiga muri 2015 iheze, hanyuma ndahereza muri 2018. Niho nagiye guheza, ubu naho nkaba niga, ariho nkitangura muri kaminuza mu wa mbere, niga business administration na management. Imyaka mikeya n'amateka si make. Amateka si make cyane. Urumva ko kuva Bubanza kwikoza za Ruyigi hano mu gisagara ca Bujumbura, amateka si make. Umuntu araza kwibaza mu muryango umwana wa kangahe? Nishi yagize ibakwe ryo kubana n'abavyeyi bose? Sinagize ibakwe ryo kubana n'abavyeyi bose, mugabo papa yagiye gupfa mu 2010, imyaka 13 gutyo. Mugabo naho nyene ntabwo twari twarabanye igihe cyose, twabanye imyaka 3 imbere y'uko apfa. Rero iyindi myaka imbere y'iyo myaka 3 twabanye imbere y'uko apfa, twari tubana na mama. Mama nawe yaba kwa marume ariwe Muyomba. Ndi imfura mu bana 5, nkaba ndi ikinege kuri mama. Hanyuma mugabo
nakuriye cyane mu minwe ya muyomba wanje nawe akaba yari afise abana batatu je rero nije narindi nk'umuhererezi muri ico gihe n'abandi kwa muyomba ndi kwa papa n'abandi imfura ariko uvuze ngo uri imfura mu bana batanu ugaca ubikinege kuri mama nk'umuntu adatahura neza abantu mega haragoye gutahura bidusiguriye neza mama na papa ntabwo babana inyuma yo kuvuka kwanje haravutse abandi bana mugabo ku wundi mugore akaba aribo bana bankurikira bane nkaba ndabakurira urumva ngo mani nitwa imfura birumvikana uri imfura ariko uravye ku bana novuga n'umuvyeyi umwe mu batakuvyara hari ingorane wabibonamwo nta bibazo wagirana n'uwo muvyeyi wundi nta kibazo na kimwe kuko n'uwo mukapapa naho tutabanye igihe kinini ntabwo nigeze mbana nabi nawe rero kandi ni n'umuntu anumvikana na mama wanje ibintu binashika gake rero nta kintu na kimwe nigeze ngira ku bijyanye n'uko ndezwe n'abavyeyi atari bamwe igihe naho ndabandi kwa muyomba wanje muyomba nawe yamfata nk'umwishwa wiwe aho urumva gwari n'urukundo nyene rw'amaraso ari direct birumvikana ko nabayeho neza mu gihe nari ndi wiwe Ishkaramu rero amashure novuga yuko matoya usa nuko yahereje Bujumbura twese dutangura dufyina turi abana twiga gucapa utuntu umusore rero atanguye kumenya ivyo gucapa ubundi watanguye kuzurafyinisha ivyo gucapa ryari je natanguye gufyinisha novuga ko igihe novuga yuko neza noba natanguye gukora ku kintu gishobora gucapa natanguye gukora ku makara no kungwa no ku matafari aho twaba turiko dukina ibibariko hari n'ukuntu wasanga nyine ari ibintu vyakina abakobwa cyane barampamagara abarize nze kubacapira nk'ibintu bita amasinye nk'abantu babikinye canke abariko barabikina ubu barabizi nkabacapira nyine wasanga ari ibintu nyene nshobora cyane gusumba abandi mugabo hageze ibindi bintu bisaba ubundi bukerebutsi nko kwiruka gutera agapira neza gutsinda ibitsindo wasanga ikibamba wasanga ndi umuntu wo hasi ivyo navyo abana nabo ntibazi kwigumya umukiniye nabi naho nyine arakubwira ijambo umenga rirakugabanya icizere muri wewe nko kubangura ikigonde ntaco ushoboye nk'ubu bariko baratora abandi bana ngo unaze muri no equipe wacu ubundi nawe wewe bose bakaza guhera akaba ari utoga ubwa nyuma naho nyine bagushira nko mu igori ukabona ko umenga nta cumaze nyene mu nkino z'abana n'ubundi ni ofet muri uwo mwanya w'ivyo niho naboneka ko atacomaze ariko muri kanya gato yituronka ko kuja gukina ibindi bintu nko kubumba gukora utuduga nyene nuko gucapa wasanga nyene ariho nyene mbonekera nk'umuhanga kandi byaba ari ku rugero nyene rudasanzwe ku buryo nyene wasanga abandi banyeshuri bariko barantangarira canke abo abandi bana twaba turiko turakinana novuga ko ariho hantu novuga ko nahereye ivyo gucapa muri uko ntanguye gukora nyene maze kuronka ubwenge bwo gushobora gufata ikintu ku bijyanye n'ishure ho byari byifashe gute waruciye ubwenge vuga ati ngira ngo n'ivyo bintu nakoresha bisaba ubwenge cyane ngira ngo nabikomora n'ubwenge bwo mu ishure byari bimeze gute ku bijyanye n'ubwenge bwo mu ishuri sinovuga ko hari cyane ariko kandi sinovuga ko nari uwo hasi kuko giye no kuraba mu mwaka wa gatandatu nabaye wa mbere ku ishuri nari nigako mu kibazo cya concours nongira mba n'uwa mbere mu byo bita ngo canton ariko nari umwana asamara gose ariko sinovuga yuko nasamara mu bintu bitagira ikimazi igihe n'abandi ko ndasamara n'ikihe ni cya gihe asanga nk'umwigisha ariko arigisha nkarambirwa hanyuma nkisanga rero ndiko ndacapa canke nkisanga ndiko burya narabaye n'umwanditsi w'indirimbo
usanga ayo ndose inspiration nk'aka refrain k'indirimbo kugira ngo ndonke amajambo meza byasaba concentration kisanga rero sindi mu ishuri cyane kandi rero byakunda no gushika mu makuru wasanga ari no ku manota menshi nk'ivyo biharuro gusa ikindi kintu aho mu ishuri naronka amanota make cyane ni muri intervalle ya cycle inférieur kubera ko amakuru natora cyane nkayo yo gucapa yaba ari ku manota make kandi natora n'ibintu by'indimi nivyo bintu novuga ko byandonsa amanota bigatuma na avance maze gushika muri école d'art naho naronka amanota meza kubera ko amakuru y'ibintu by'ibintu nyene sanzwe nkunda kandi nkora cyane yari ku manota menshi gusa ikuru y'ibiharuro nyene yagoma yansibiye duharuro si we wenyene benshi ngaha twotembera usanga bitari vyiza cyane ariko watubwiye yuko mu bwana hari imikino utashobora bigatuma n'abana batakwiyumvamo ngo bagutore mu kine ntivyagukomeretsa ukumva yuko umenga muri society ntacu maze wabana navyo gute kunkomeretsa byarankomeretsa kandi cyane gose ku buryo byatuma abo bana nasigara ndababona nk'abasi kandi ari abantu nkunda amemta kubera ko nta handi hantu nari mfiseho kujya gukinira atari muri bo nisanga nagiye kubegera mugabo bakaguma bankomerekeje kujya nyene hanyuma uburyo byankomeretsa cyane nuko byantera nanje kwiyumvira ko atakintu nzovamo abandi bana iyo bariko barakina football twarabona ba Ronaldinho twarabona ba Iniesta nibo bakinyi bari bagezeho ico gihe wasanga nyine bafise nk'umuntu bafata nk'umuidole wabo ariko je hageze aho nyine nanje numva novuga ati ndi naka nkarondera nkabura kuko nta n'ahantu nari sanzwe nta bantu twabona bacapa canke babikoze babigize umwuga twebwe wasanga ari ibintu uri kurikora nyene uri kurakora wewe nyene hanyuma icizere niwe wacikreyera niwe wakirema muri wewe utarinze kuraba ngo ni kubera ngo naka yafise ivyo yashitseko canke ubundi ngo ngo ibiki nibiki urumva nta karorero gafadika niho hantu nagirira igikomere cyane kubera ko nibyizere nifitiye byose nibyo narinze kurema muri jewe nyine ubwanje narinze kurabira ku karorero ngo nzoba nka naka abandi basanga bivaye n'ukuntu atora ikuruzi naka ko ati je nzoba umuganga bivaye n'ukuntu yiruka cyane ati jewe nzoba umuntu yiruka bivaye n'ukuntu aconga ikorosi neza ati je nzoba Cristiano kandi ndafise n'abagenzi nyene ubu ari abakinyi baba professionnel bakina mu Rwanda nk'abitwa ba Yvan witwa Liter akina mu Bufaransa nyene bagiye baragera ahantu kure muri ico gihe rero jewe nanje sinabona ico nzovuga naye kuvuga ko nzoba yishikarama rero novuga ko urugendo rwawe rutari ruto na gato nkuko wagiye bitubwira gato yadusubira inyuma dusangize imibereho muhira mbega ishi yari umwana muhira aronka buri kintu cose ishi yari umwana ari gate muri make nk'umwana w'ikinege kuri mama urumva byaronka byose bihereza kuri jewe hanyuma mugabo ntabwo yari afise byinshi nakuze nyene ndi umwana nyene usanga kubera ko mama yari umuntu ataba ari muhira wasanga hari ibintu mbwirizwa kwikorera ndi muhira jewe nko kwimesera kwicumbira ubwo bugari ibintu nk'ibyo hanyuma ntivyabandanije uko kuko urumva igihe cyo kubana na mama cageze gushika muri 2007 aho nacenja kubana na papa nta kintu namuburanye kubijanye n'ibintu materiel cyangwa imfungurwa niki mugabo kubera ko haciye haza urupfu rwa giturumbuka rwiwe nacenja mu buzima rero
nuvuga ko butigeze bworoha na gato bwagumye ubuzima bwa struggle gushika n'ubu mugabo byaragabanije uko byari bigoye par rapport y'ico gihe agipfa ubuzima ndimo kwiyadapta mu buzima bw'ubupfubyi nivyo byangoye cyane kuko ntabwo nari nkironka ivyo nkenera nkuko nahora ndabironka ava ndabifatanije cyane nuko gucapa nyene wasanga kwanza nagize amahirwe ndonka amanota meza nja mu mashuri y'uburaro hanyuma ngiye mu mashuri y'uburaro twafungura kabiri ku munsi mu gufungura kabiri ku munsi hari igihe nacapa naronka abantu bo hanze bakenera nk'ibintu nacapye canke nabo kwishuri nyene ugasanga na madevoir baronse bacapa nk'ibihimba by'umuntu niki wasanga hari rero abana bafise amahera bakama bampaye rero wasanga byoroshe yuko nyene ndonka ico nigurira mu gatondo mu kurindira ko ndonka ivyo bindi tuza kurya saa sita no mw'ijoro canke n'ivyo vya saa sita no mw'ijoro nkaronka ico kubikoza nk'iryo voka n'utundi tuntu nyene two muri iyi interna abantu babaye baca babibona naturonka donc ndabifashijwemo nuko gucapa en fait ntibyava no kubikunda cyane ubuzima bwanyobrija kubikora kugira ngo ndonke ico nshobora kuba noshira mu nda nk'abandi hanyuma nyene nkabona birakunze bya bintu rero nivyo kubandana aho niho wari bwatangure kuja mu mashuri yo kwiga gucapa ego aho nari nkiri mu mashuri asanzwe tubwire rero ingene wiyumviriye n'ingene vyakujemo uravuga ati jewe ndabona ni nayo nzira nkwiye gufata yabuno buzima n'ishure uburarigiyemo entre temps ntabwo jewe bivaye n'ibintu nashaka gukora ntabwo nashaka ko nogenda muri école d'art directement nagomba ko novyiga kumbure muri kaminuza canke nkavyiga nirondere ubumenyi ndimo mbaye mu autodidacte niyo terme bakunda kubita ariko abo twigana hamwe n'umuryango bose nisanga ari jeje nyine ndi mu yokote yuko ko kwiyumvira yuko novyigisha ni jeje navyiyumvira naburi umuntu tuvyumva kumwe bose bashaka ko nyene n'ubundi ko ndabishoboye ngende kubinonosora hanyuma ndagenda casanga ni ishuri ryiza ni ishuri mbere wanashima ubuzima bwaho umunyeshuri abaho neza gusumba ahandi hantu hose nari narize n'ahandi hantu hose naza ndumva etesa vraiment ni ishuri vraiment rifata abanyeshuri neza kubijanye n'imibereho hanyuma Imana nagize kuko hariho ababa orienté hariya batabizi ugasanga ni yapfuye gusa kubona izina avuga ati nako mbuzi ikintu njama reka nje muri bino bintu ahandi naho ugasanga muri ministère barihenze baramurungitseyo mugabo jewe nagiyeyo ari ibintu nayo nsanzwe nkora kandi ari ibintu nkunda il est vrai sinashaka kujyayo mugabo bivaye n'ukuntu famille yabigiyemo abagenzi n'iki bo twigana cyane ndabona nyine ko iryo shuri rimbereye cyasanga n'ubuzima bwaho ni bwiza niwe wagihitiyemo canke wisanze bari gusabiye bari banyorienseyo kuko mu ma section twari twasabye ko bari babisabye atari hondi barayinshiriyemo abanyeshuri je nashaka informatique de télécommunication nkashaka na etal nashaka kwiga ibintu bya assainissement na laboratoire canke nkiga lettre moderne ariyo yitwa langue ubu ariko casanga nyene banshiriyemo na etesa kandi wanashima basizemo ikitarico babwirizwa gushira section ngiye kwiga apana ishuri section nari ngiye kwiga yari art plastique hanyuma bo bandika rya shuri ngo etesa mugabo nyene comme ari ishuri ryasabwa n'abantu bakeyi bagumye bandungitseyo ariko naho bandungitseyo nari nsanzwe fise ahandi fise ikibanza ariho muri Senede ni ishuri ritari kure yaho
n'ishuri na hafi hoho bigi rero hoho bigi biki muri senede nashaka kwiga lettre moderne hanyuma bivaye n'amakondisiyo y'ukuntu nahasanze ukuntu twakiriwe murazi ukuntu bakira abanyeshuri bashasha bize mu buraro ndabona nyine na patrimoine y'ukuntu hameze mbukendagenda no muri ETS kuko hatari kure hanyuma muri uko kugenda muri ETS je nagiye nzi ko ngiye gutembera cyangwa umirayo no muhira bo bari bazi ko nagiye kwiga lettre moderne mugabo nagumba ndonka ama message yabo bambwira ngo ngende muri ETS hanyuma nyine ndaja muri ETS cyandaguma ndaja gutora utwanje nari nasize muri senede ndaza senede niyo Notre Dame de la Sagesse ya uba rero ufasha ubuzima bwo muri ETS ndayishima n'ikaramu wawe warafatanye yego ubona rero umurongo wo kuvuga ati jewe ndahisemo umwuga wo gucapa wavyisanzemo gute umunsi wa mbere ukihagera ivyo wimvira mu mutwe nivyo wahasanze nkihagera ikintu ca mbere nari niyumvira nyene narumva ko kumbure ngiye kuba umuhanga cyane mbere kurusha nuko byahavuye bigenda gusa cyasanga ndi limite kubera ko hari ahantu hari ibikoresho twakenera nituronke ndibuka ndiko ndazungurura ko narakunda no gusoma cyane ndiko ndazungurura ibitabo narabonye ibicapo byari rya mbere mbonye yuko hari abantu baba bacapa kuge mugabo mu nyuma narabonye ko bikunda nandi ndaja muri bo ndabona nk'ama œuvre ya peinture acafye ku rugero rutangaje nkabona ama œuvre ya crayon acafye ku rugero rutangaje entre temps nta ikaramu nigeze mbona mu ico gihe nabonye kandi n'indi technique bita eau forte izwi ku ba grand maître nk'abitwa ba Rembrandt na Rembrandt ni grand maître azwi kuri iyo technique ya eau forte wo muri Pays-Bas novuga ko ari nayo technique yahavuye nanyanspira cyane gukoresha muri stilo kubera ko ni technique y'ibintu bakoresha uburongorongo ubwo burongorongo ukabucapa ku cuma hariho rero produit ucuza gushirako hanyuma bigaca bikrea image uba warukeneye niyo technique rero ya eau forte ibyo byose nkabibona mu bitabo mugabo nkisangana ibikoresho tutaronka ku ishuri twararonka ibyo bitwa hari amacrayon mugabo atari yose hariho ama peinture nayo nyene atari yose mugabo ni ibintu waguma umenga nyene hariho ibintu byinshi wokoze iyaba waruronka ibikoresho byose ushaka facilement rero sinzi ngene ariko ndagira ama recherche kuri internet gutyo cyangwa kuri image y'igicapo icapishije ikaramu yari image y'umuntu yitwa Enam Bosoka sinuwakure cyane nuwo muri Ghana ndabaye interesse cyane cyari igicapo gicapishijwe ikaramu mugabo ndamwandikira ariko kubera nyine usanga kumbura ari abantu bageze ku rwego mbere n'izo réseaux sociaux abafise ubimurabira nyine naguma nashaka ubumenyi ndamukuyeko n'ubu message cyane nisanga ubumenyi bwo kumukura ko n'ubumenyi bisaba uko ndaba ama evre yiwe cyane nimba ndavyigana canke nimba nkora gute mugabo byose aba ari byo nibwira ntarinze kuba kurindira ko mbere mu mentor en plus yari nakuri hanyuma ndabona nandi ma œuvre y'abandi bantu bitwa ba Joan Casas bo muri Italy ayo yose ari ikaramu yego Joan Casas ariko mbere yuko aho ni ubona ayo ma œuvre y'ikaramu wari wariyumviriye ko ikaramu ishobora kuba yucapa neza ikaramu burya iyo turiko turavuga gucapa ikintu cyose cyose gishobora gucrea image ku kindi kintu kiba gicapa gusa umaze gupresiza ngo gucapa neza
bica bivana rero n'uzi gukoresha ico kintu gusumbya abandi ariko imbere wariyumvira ko ivyo bintu vyoshoboka ko ushobora gukoresha ikaramu hama bon naye sanzwe capa utuntu duto utuimage bon naracapa nyene gusa siniyumvira ko ari ibintu nogira de prédilection ari ibyo bintu ushobora kugira nk'ubuzima bwa misi yose ntabwo ivyo navyiyumvira gusa je ndi inspiré cyane na perfection ikintu ndashobora kubona ko hariho urugero rwiza cyakozweko mugabo nimba urwo rugero rwiza cyakozweko kuri urwo rugero biba bisigura ko hariho n'urundi rugero rusumbugwa umuntu aba ashobora kubikorako niho rero ngiye kubona rero ko hariho abashitse rero ku rugero rugwiza novuga ko rwanyimpressionye muri ico gihe nabigize nyene nka challenge navuga ati yangira ndabishire nyene mu bintu mbwirizwa kwiha kujya umunyeshuri ashobora kuvuga ati kino gice ngiye gukora ndonke amanota meza nimba naronse 60% mu gice giheze bu ndonke 70 nanje nihaye ibicapo kanaka shaka ko nzoba ndi capable gucapa inyuma y'amezi canke umwaka hanyuma uko navyihaye naragize imana bigenda uko kuko naciye nguma ndabiraba cyane ndanabikunda ndanabikora umwanya munini gose hanyuma nisanga nyene byaje arivyo byahavuye binagira kuri rino rugero mubona guno munsi hanyuma rero dushaka kumenya image ya mbere wibuka wacafye avuga ati inyuma yo gukonsulta ayo maevre yabo bagabo bose image waci wikonsantra ko byagenze gute wacafye iki entre temps ni histoire novuga ko ariyo media ya mbere ndayivuze ko nari mfise ukuntu nari mede nari introverti cyane sinari umuntu yugurutse basanga umwanya wose nguma meze ukuntu nicaye ndi jenyene hanyuma umuencadreur acetangura kunyikeka yuko sinzi mugabo ko ari ivyo by'ukuntu yafatiyeko atangura kunyikeka yuko noba nywa ibiyayura mutwe nk'urumogi canke inzoga nyinshi canke itabi ryinshi ariko nta kintu na kimwe nafata muri ivyo zaba izo nzoga ryari getabi canke urwo rumogi hanyuma rero araza aca angira ko amatohoza brutalement birambabaza aza nyene anyagresa ambwira ngo wowe ngo uranwa urumogi nanje kubera ko sinakunda kuvuga ica rero sinzi ukuntu niyumviriye cyamvuga ati nanje ngira ndondera uburyo ndamutera ishavu ntarinze kumubwira nabi hanyuma rero hari igicapo naciye ncapa c'ukuboko k'umuntu ariko aranitabi nyene umuntu nyene afise itabi gutya itabi rikaze hanyuma imisi yose ari ku munsi we wa encadrement nta yindi activité nari mfise navuga ati kom yanyagirije itabi reka imisi yose azosange ndiko ncapa kino gicapo nyene akaza mwishura agasanga cya gicapo nyene cyo ndiko akambaza ati none mungu we ntiwiga naye ndamubwira ati turi muri école d'art naha ndiko ndiga ndiko ndacapa agarutse inyishikama yari yayindi nyene hari ijambo rero naciye nandikako